Abagize urunani rw'akarere ka Afrika yo hagati n'ubuseruko mu kwitaho abagwaye no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida PAS bakoraniye mu gisagara ca Bujumbura mu ruganda rw'iminsi 3. Abagize urunani PAS bakaba bariko bariga ibijanye no kuba imboneza mu vyo bakora nkuko bivugwa na Jeanne Gapia arongo ishira hamwe ya NSS yitaho abagwaye rikongera rikagwanya ikiza ruhonyanganda sida. Kuba imboneza mugabo no kuba imboneza mu vyerekeye ibikorwa dusanzwe dukora kugira ngo dushobore no kumenya ingene twokunganira amareta mu vyo bajejwe nk'abantu bo mu mashirahamwe ategamiye inyungu canke batari mu ma politique, ariko uruhara rwacu ari uko iyo ibintu bitameze neza dushobora kubibona kandi tukabivuga dushobora no gutanga impanuro tuti ibintu bitameze neza vyokorwa gutyo. Jeanne Gapia amenyesha ko biteze ko ugo ruganda ruzotuma abagwitavye bahinduka mu vyo bakora. Twashimye ko abaserukira yandi mashira hamwe boza kwiga kugira bagire ubumenyi muri ayo mabanga babashinze bayakore bazi ico bashinzwe. Uko leadership ni ikintu iyo bagushize imbere urinda kwiyibagirwa shira imbere inyungu y'abagutumye na cyane cyane ukamenya yuko bishobora no gushika yuko wemera yuko ushobora no gushikirwa n'ibitari vyo uko ntubuciraba. Ico rero tubiteze ko nuko bava ngaha bumvise uruhara rwabo hanyuma kandi bakava ngaho bavuga ngo transformative no kuvuga ngo biguhindura mu vyiyumviro nkumbure wa rugira ukagira ivyiyumviro biteye imbere bigutuma uzoteza imbere ishira hamwe mbere n'igihugu cawe. Ugo runani PAS gwegukira ishira hamwe ya NSS rukaba rugizwe n'amashira hamwe 200 yamuka mu bihugu indwi arivyo Uburundi, u Rwanda, Kongo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Chad, Centrafrique na Cameroon.